bakunzi ba Bishop TV turabaramukije tubana ikaze mu kiganiro shika ku ndoto, ikiganiro kibafasha kumenya byinshi bitandukanye mu bijanye n'iterambere dufatiye ku bamaze gutera imbere ndetse n'abahinga mu bijanye n'iterambere hamwe n'urundi rwakorera kugira ngo gwiteza imbere maze dushobore gutera imbere haba ku miryango cyangwa ku gihugu cyacu. Ikiganiro mu tegurirwa nanje Ndatimana abenshi bazi ku izina rya Shashe Romantique hama mukagashikirizwa na Bishop TV. Kuna musuri hejuru kaba twavuga twatewe iteka turi kumwe n'abigeme beza baciye ubwenge ndetse bakaranga aho tugiye kuganira ku migambi bashyize imbere ndetse n'ibindi mu vyerekeye ariko basanzwe barimo rya Miss Burundi tubaye ikaze kuri Bishop TV muri rusange. Mutwidonda bari kuri Bishop TV bashaka kubamenya nako nukubiyibutsa. Naramutse neza ku mazina yanje nitwa Neri Charlene Iteka, ndi umukandidate muri competition ya Miss Burundi mwandi numero 19. Namwe hiya Nanje baramukire cyane nitwa Claria Akingabiye, ndi umukandidate muri Miss Burundi 2025 mwandi numero 1. Namwe ndaramukije cyane bakunzi ba Bishop TV, hama amazina yanje ni Iteka Kanira Isa, abandi muri competition ya Miss Burundi 2025, hama akanimero kanje ni numero 15. Numéro 15, numéro 15, numéro 19, numéro 1. Imbe kutangura ikiganiro haka nshaka kubasaba gatoyi. Mwagiye mu video mwagiye ari kuri Miss Burundi muri presenter mugiye to démarche. Hariho ukuntu muraba nkuko mugaca muhindukira mugatwenga. Murasubira guca murabana mugaca mutwenga ko jye. Okay. Tuganire cyane cyane dufatiye ku migambi mwashyize imbere muri iri higanwa muri mbega duherera kuri numero 19 n'iyihe migambi mwashyize imbere ndetse n'akabijya kari muri yo. Umugambi nashize imbere ni umugambi wo gufasha abakenyezi biciye mu bworozi bw'ingurube. Akabijya karimwo dusanzwe tuzi ko 90% b'abarundi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Sanzwe tuzi ko hari ubworozi bwinshi mu Burundi, akabijya karimwo ubwo ubworozi bw'ingurube murakoze. Ni mahimwe umugambi wanje ni ujanye no kugabanya igitigiri c'abana bari mw'ibarabara. Akabijya karimo nuko ushaka gukorana cyane n'abakobwa kandi bafise imiryango kwako dapita y'abana bari mw'ibarabara basanzwe bafise imiryango batahamwe. Mugabe bivanye n'ubukene bashoze semere kuguma mw'ibarabara kugira ngo bashobore kuronka ngene babaho. Donc nashatse gufatira ku bakobwa cyane cyane ko aribo ko baba bari muri milieu exposé. Nibo usanga baguma batwara amada bagira iki cyose basanzwe bari muri situation itameze neza. Donc bagumye batwara yanda babyarira mw'ibarabara nyene ya nombo umva y'abana mw'ibarabara kiguma yongerekerana. Donc ico bituma nashatse gufatira ko niko kabijya normalement gufatira ku bakobwa kugira ngo tubanze duhagarike kujya nombo tubanze tubihagarikire kikongerekerana twese iguma hajyama mu nyuma tuze turigabanya buke buke. Hanyuma namwe murakoze. Nanje umugambi wanje ureke bajya abakenyezi ukunze kubona hagati mu gisagara ca Bujumbura nubwo ati badakorera mu bibanza byemewe canke bakora commerce itemewe. Umugambi wanje ni kubafasha kuja bakaja hamwe bagakorera hamwe ko ama cooperative. Hama bagiye hamwe ico nzobafasha bisanzwe ni navyo sanzwe niga nzobafasha kweparanya muri duke afise ndabishobora kuziganya murakoze. Hama nuko kuziganya baze bongere baze basaba n'akadeni nubwo ati ingurane kuri aho usanga batabitswa ashobora bafise urusha nabo gusaba ingurane umuntu mbere yuko agatahe kabo kaduka. Hama bave muri irya barabara bakore nubwo ati urudandazwa rwemewe n'amategeko. Yego nkuko naye babwiye Bishop TV ni ijisho ry'ugwaruka mu iterambere. Mbega ni numero 19 uwo mugambi w'ingurube mubona ushobora kuzofasha iki mu iterambere ry'ugwaruka? Murakoze cyane. umugambi wanje
mu bice vya ruguru hari abavyeyi benshi badashobora kurungika abana babo ku mashure ugasanga umwana arakuze ntiyigeze yiga kandi turiko turaraba aho iterambere rigenda biboneka ko mu gihe kiri imbere abize biboneka ko mu gihe kiri imbere abize aba ari bo bazoshobora kuronka akazi bazogira iki rero jewe nariyumviriye ku bavyeyi bumva bababaye bidakunda ko barungika abana ku ishuri kubera ko atari uko batabishaka mugabo ari uko ubwo buryo butabibakundiye je ndiyumvira ati uwo mugambi wanje ubworozi bw'ingurube mu gihe zimaze kunguka canke bakadandaza amase yazo barashobora kurungika abo bana ku mashuri murakoze. Kuri nimero imwe mbega uyu mugambi wo kuzofasha abana mwe barabara uzofasha iki kandi mu iterambere ry'urwaruka? Ikintu uzofasha mu iterambere ry'urwaruka deja urumva ko nzokorana n'urwaruka cible yanje ni ku bakenyezi bari hagati y'imyaka 14 gushika kuri 25 donc urumva ko deja urwo n'urwaruka hama ikintu hanini bazokunguka urwaruka deja urumva yuko ubunya nta espoir y'akazoza bafise n'abandi bavyuka bavuga ati ejo no munsi ngiye kurondera ico rirenza cuno munsi gusa hama ivyejo bizimana mugadeja ngaho urumva ko bashaka bashira ahantu suko na koperative bakigiruka bakagira ico baterereye ku gihugu bagafasha meme n'imiryango yabo bakagira vision y'akazoza bakumva ko nabo bashoboye hari ikintu bashoboye ko kora pupa yabo nta kintu na kimwe bitaho mu buzima bwacu twebwe ubuzima bwacu n'ubu nibwo ngaha nyene nta bintu byo kuvuga ngo kwiyumvira ku miryango ku gihugu cabo umva ni cyane cyane ni gutanga espoir kugarukana espoir kuri bo bakumva yuko muri bo hari ico bashoboye kandi bahagurutse bashobora kugira ico baterereye muri community nabo bakumva ko ari abantu bafise ico bamaze. Mwebwe mwavuze ko ariko bakenyezi ariko kandi iterambere ryerekeye abakenyezi n'abagabo n'abasore ndetse n'abandi mbega muri rusange ku iterambere ry'urwaruka umugambi uzofasha iki? Murakoze agenda ababwiye ko iyo umuvyeyi ameze neza n'umwana aramera neza kuko niwe yamuhaye ubuzima kuvuga nimba umuvyeyi aja kudandaza utuntu twiwe akatumutwara canke basanga ntatekaniwe muri we n'umwana ntatekana ico umwana nabwo urwaruka uzoshobora kuja mu mashuri umuvyeyi aronse uburyo arungika umwana kw'ishuri yego kandi yanire tubiza iterambere ry'igihugu kandi tukaba tuzi ko umukenyezi niwe iterambere inkori yera mabaka igihumbi iterambere ry'urugo nibaza yuko ntanini umuvyeyi niyaroranirwa mu vyo arakora agashobora kwinjiza ayo make mugabo akayatahana umwana azotera amererwe neza. Muri rusangi mu gihugu cy'u Burundi turafise ikintu ko turakora kizotuma ubundi bugera aho bugeze ariyo mbona kazoza y'igihugu mbega duhereye iwanyu mubona uyu mugambi muko murakora ushobora kuzoterera iki mu mbona kazoza y'igihugu? Murakoze cyane umugambi wanje mu mbona kazoza y'igihugu ego cane uzoterera jewe ahantu niyumviriye gukorera nariyumviriye ibintu byinshi kugira abo bakenyezi batera imbere usanga benshi muri bo n'abakenyezi bavyize abakenyezi bari batunzwe n'uburimyi n'ubworozi niko kuca niyumvira kuzana ubwo bworozi uko zizogenda zirunguka tuzogenda turaha n'abandi hama bitume muri ya mbona kazoza benshi muri bo biteza imbere ari umukenyezi ashobora kugaburira umuryango ashobora kurungika abana ku mashure ndetse saho gusa n'ibindi murakoze. Nimero imwe umugambi wanje uvuze ko mbega uwo mugambi wariko urarangura ni kihe kimwe uzohava uterera muri irya mbona kazoza y'igihugu? Icya mbere na mbere ni uko urazi ko la plupart ya nombre y'abantu bari ngaha mu Burundi n'abajene urwaruka
donc nimba twishimiye deja iyo ni fierté nico turushije ayandi makontina aha muri Afrika kubona tugize jeunesse nininya ni ikintu cerekana yuko dufise turafise amahirwe menshi yuko mu minsi iri imbere turi mu bihugu biteye imbere cyane n'Uburundi burimwo donc je ico numva cyane cyane ni ubwo gwaruka numva ntitwagira dufise urwaruka ruri mw'ibarabara rudafise kazoza ariko ruriyumvira ikintu na kimwe ku gihugu cabo urumva ko deja iyo ni perte nininya gose ku gihugu cacu ok nico ubwo rwaruka ko twari dukwiye gukoresha tugahaguruka ngo rufise ivyiyumviro bikiri novuga ngo biri update biri ku gihe voilà donc tugize ayo mahirwe niyo nombre iri mw'ibarabara nayo igashobora gukanura tiyumvira kuri kazoza kabo ni inyungu cane ku gihugu cacu nko mu bakenyezi imbona kazoza uwo mugambi wo gufasha abakenyezi wanyu ico ushobora guterera mu mbona kazoza y'igihugu yego ngabo usuye kwica ikintu uvuze bajya bamwe barabara abantu benshi baza ko ari abavyeyi mbwa n'abigeme barahari kuko usanga abashomeri usanga badandariza hari yego ngegeje gushaka ico kibazo nuko murambaza turakeneye kubona igihugu irya mbere na mbere nico novuga ati gisa neza tutaze turabona uruja n'uruza ajya mu bisagara hari ibintu biri hasi turakeneye kubona abakenyezi bakorera ahantu bafise amahoro niko novuga bagira ico binjiza kandi legalement mu mbona kazoza kanina kuba mu mbona kazoza mugabo nibaza yuko nuko navuze ubwa mbere umuvyeyi niyamererwa neza n'umwana azomererwa neza abana abajene bako baravuga urugwaruka nibwo bientôt ruzoba docteur mugabo ni umuvyeyi atacaka aragufasha naho ni kwa kuntu usanga bagikwaja mu mibarabara ariko umuvyeyi ashobora kuronka akaja ahantu akorera agashobora kwiteza imbere nawe n'umuryango uratera imbere bivuze umuryango utera imbere n'igihugu kiratera imbere kuko biraharazamwe amakori n'amatagisi barariha bakora ibintu biri legal byinjiza igihugu kwinjiza umuryango ni kuvuga dushaka kubona igihugu giteye imbere imiryango iri epani n'igihugu bisa neza byatsi yego mwatubwiye imigambi yanyu mukamara mwashize imbere ishasha guterera mu iterambere ry'ugwaruka ndetse n'igihugu mufatiye ku migambi muri ko murakora mu karaba n'uburemere bwayo ndetse n'ishasha guterera mu iterambere ry'iwanyu bwa mbere hama ry'imiryango ndetse n'igihugu mbega nka nimero 19 bibona he 2040 murakoze cyane muri 2040 ndifuza ko hariho abana bazoba bari ku mashure biciye mu mugambi wanje ndifuza ko hari abakenyezi bazoba bikorera utwabo biciye mu mugambi wanje ndifuza kuzofasha abakenyezi benshi urwaruka rwinshi biciye atari no muri uyu mugambi gusa no mu wundi mugambi kandi ndifuza ko mu bindi bihugu ubworozi bw'ingurube burateye imbere cyane kandi n'aha mu gihugu cyacu turiko turabiraba ni ubworozi bwifashe neza kandi bworoshe nibaza ko mu bindi bihugu kubera batanguye kera ubwo bworozi hari aho bubagejeje hari ibintu byinshi babukoramwo hari ibintu byinshi biva mu ngurube kandi by'agaciro kanini uretse ko izo ngurube zizofasha abo bakenyezi nibaza ko tuzona zihinguramwo ibindi bintu bigashobora gusohoka n'igihugu murakoze ni imwe afatiye ku mugambi wiwe naho uzomugeza naho uzogeza abandi ubibona he demereka handi merci cyane icyo kibazo ahantu nibona muri 2040 projet yanje yitwa Civis Tomorrow sigura ngo arayobora ejo sizigenda tukagereza donc le mukenyezi tuzo umukobwa donc 2040 ngarutse mu kibazo ndiko ndabona umugambi wanje waragutse kwa ari je niki ukora mugabo wumva ni ubunye deja ni dufise
umwanya muto gose bazi ko deja abana bari benshi bari mw'ibarabara mugabo ndafise nombre nshaka guherako comme iyo nombre ni nto cane par rapport y'abana bari mw'ibarabara vision yanje mfise c'est nuko ibandanya même après uyu mwaka wa w'iyi compétition genre une compétition domara déjà mis ça donne un mwaka donc mugabo je vision yanje sio juste uyu mwaka umwe nishaka vision izobandanya bisigura yuko bajya ubunye nzoshobora guhera ko bajya ijya nombre nyenya niyo shaka ko bajya nyene nibo mu mwaka uza ko mu bazo batanguye gukora nabo ari ikintu bariko baraterera mu gihugu bazokwepanya aussi bepanye ibintu amafaranga azoshobora kubandanya kuja gutora abandi muri rya barabara komusaba ibandanye bajya nyene baza bari mw'ibarabara baje bakajoininga abandi nabo bazobandanya kuja baratora abandi kunyene bivanye na budget bazoba injira boneka donc bizanja doneka hot nizera yuko hariho abakenyezi benshi bazoshobora kuba bahagarara imbere y'abandi bashinga inahati twebwe twavuye hajya mugabo twarabonye yuko twiyumviriye kuri kazoza k'imiryango yacu ku buzima bwacu twebwe nyene tukadesida gukora hariho abantu benshi vyakijije abandi bari mw'ibarabara kandi bose byarafashije n'imiryango yacu kandi byarafashije n'igihugu cacu namwe gute nibona Dominika handi murakoze cyane njyewe aho nibona ndifuza kubona muri kiriya gisagara cacu ca Bujumbura ata mugore n'umwe ariko aratwa gutwiwe canke ariko arahangana ijisho n'abajeje umutekano kumva zuko atariko arakora mu bibanza bitemewe ndifuza yuko bajya abakenyezi boronka ahantu bakorera bose ego n'ibyo nzotanga kuri bake ariko umugambi wanje nuko bose ndababona bafise aho bakorera bafise ico binjiriza umuryango wabo nifuza yuko abana babo baje mu mashuri bazora abana baje mu mashuri kumbere nabo hazogera igihe bubaka aho abo bakenyezi badandariza hasumba aho bazoba batanguriye ndifuza kubona igihugu cacu gitera imbere gisa neza kuko navuze mu ntango twavuze ko umukenyezi ahanini iterambere ritangura ku mukenyezi ego iyo umuntu ariko arakora umugambi hari ikintu kanaka aba ashaka gukemura ndetse hariho n'andi madefi kanaka ahura nayo mu gihe ariko ararangura umugambi duhere kuri mwebwe mufise umugambi mbe mwahise ingurube ingurube y'ubwigenge uyu mugambi wanyu w'ingurube y'ubwigenge murazi ko turafise mu Burundi turafise idini ry'abamiziyoma batemera ingurube mbega ko hariho nk'intara zimwe canke amakomine usanga arimwo abamizirima benshi mbega muzohavamo mushika kure cyane kugira ngo umugambi ushikire abantu bose gute mu gihe tuzi ko hariho abantu batemera ingurube murakoze cyane umuntu agize umugambi harabamwo inambani kandi nk'uko habamwo ama avantage menshi jewe umugambi wanje ego mu mwaka uzoba ufise umusaruro mugabo mu myaka iri imbere uzoba ikibandanya gikora kandi ufise umusaruro urenga idini ry'abamiziyoma badakonsoma inyama y'ingurube nibaza ko niwatangura gutera imbere hama ingurube zigatangura gusohoka novuga zigasohoka igihugu kuko turavye ahanini ibi bintu byinshi siniko ndakibona mu rurimi rw'ikirundi ivyo bita amajambo menshi aba akozwe mu nyama y'ingurube kandi ugiye kumviriza hanze mu bihugu byinshi inyama y'ingurube niyo iri consome jewe naribajije kubera iki twe natwe tutovyiyingurira dovize yinjiye mu gihugu afasha igihugu agafasha n'abarundi bose rero nabone sinabibagiye kandi sinabashize inyuma umugambi wanje uzofasha bose murakoze cyane mwebwe muzofasha abana bo mwibarabara abakenyezi ego abakobwa abari mwibarabara dufate ku bakobwa barakenye kandi hariho n'abandi bakobwa bavumiriye bakagoma mu miryango mugabo bafise ubukene
mbega nk'ubu dufate mwe mwotogwa hanyuma mugaca mushyiramo ingufu mu gufasha abo bana bo mw'ibarabara abo bigeme bo mw'ibarabara hanyuma abo bandi bigeme bari mu miryango ikenye nabo nyabashavuga ati reka tuje mw'ibarabara ko tubonye hari ko barafasha bari mw'ibarabara bahindura ubu buzima mbega bishitse nk'uko muzogikemura gute? ikibazo cyawe gatonya mugabo ngerageze ndikunda byumva sinaza yuko hari umuntu yoba agize nabajyanye ubona byanse bajya mu bari mw'ibarabara ubu nuko biba byanse byanse complete ariko hari abo byanse bagumye mu miryango yego nivyo niko nagusigura nta muntu yoba afise iyo muryango kandi omwe yumva ko bishoboye gusupporta kuyo nyene yashoboye kwihangana akaguma muri uwo muryango sinumva yuko yashoboye gusupporta yovuga ati ngo ndagiye mw'ibarabara rero ngo juste kugira ngo bamfashe kuko n'abandi babafashe iki ibarabara riragoye cane gose atari nyene handi uba waburaniwe wabuze uko ubigenza ntushobora kwibaza jewe namora ngenda nkatembera mw'ibarabara kugira juste mvugane n'abajya abana bo mw'ibarabara kugira ngo amayide yabo ingene bameze ushobora gusanga umwana wa 5 ans akakubwira yuko la plupart yabo abo maze kuvugisha bava mu buterere akakubwira yuko ugasanga murahuye n'umwana leta y'imana dufate mw'ijoro uramuvugishije ubahe akatubwira ati je mva mu buterere ari muri ville hajya gusa none utahagutse ngo bongo bunyiriye ko ngo ca ndarango ngaha nyene mw'ibarabara yumvire wowe wenyene je personnellement kumbwira ko nosohoka mw'ibarabara ndi jenyene ntavyo noshobora umwana wa 5 ans akaca kubwira ko arari ijoro ryose mw'ibarabara bugaca rero cyo gutuma ndakubwira ko ni hahandi nyene uvuga ati ntashwa ufise sinibaza ko umuntu we nyene yo kwivana mu rugo aho yarasanzwe arara ngo aragiye mw'ibarabara juste kugira ngo aganye ikintu ngo bufasha ngo buvuye ahandi hantu kandi deja n'uburi si yuko uzocucaga ugakora ko umva sinzogenda kuyora bose hariho no muri pesi hari amahoshisha azobanza gukukara abariswe mu miryango uva mwimeze gute ibintu y'ivyo kuri akuvuze hariho ahantu bakunda gutanga ama bourse d'études bagaca bavuga ngo être vulnérable et pénato ko deje sinumva ko bafite nko mu bihugu byo hanze baramaze kugera ahantu yaho bitaho ijanye ko nombo yaho y'abantu bari vulnerable iri ntoyi cyane kandi twe turacafise igikorwa kidasanzwe jewe hari n'abantu wakura vuga ikintu ca defi hari abantu hora bambye ati wewe atabana mu ibarabara bashobora gute ata abantu ati umva buryo n'ubwo buzima bacaguye umwana wo mu ibarabara nashaka kwemera kuva mu ibarabara mugabo ugiye kubumviriza baje banahayena apa ibi tuvuga hajya igituma abantu sanga barabajije baje bana mu ibarabara hajya umubyatsi ndakubane muhira akaca kwanye uje mwana nari hajya mu ibarabara kubera we la plupart usanga bavuga ati baraje gusega n'amahera bashira abavyeyi nanyumva sinone jewe n'uwantu warukanana muhira mama nawe nyandonda nica ndamuhira ngira ko ndamuzogana mu yanda mushiriye cyo bituma bashaka kuguma muri bya barabara kuko uwo baravuga ati umvaganye cyo chose kuri twege kandi dushireme muri miryango rero ucu bagumiza muri akazi ko kubereka ati ndashaka kubereka hamwe ndashaka kuganya ayo mahera mugabo mu nzira nziza ayo mahera azobafasha mwe kandi agafasha n'imiryango yanyu semyo birafasha cyane kurusha yego murakoze cyane ikibazo cyane gisa n'icujya mwebwe mwavuze ko muzofasha mu rudandazwa rw'abakenzi bato nivyo mbega nk'abo mu gihe ko bajya bato bo baragize amahigo bararonka imitaye kuja mu barabara meme si arugambe duto hari abandi bakenyezi bavumiriye bari mu miryango bafise na mikoro make gusumba bajya bari mu barabara ndandazo ruto mbega nk'ubu abo nabo bakenye gusumba bajya bari imbere bavuga ati nk'ubyo cyo basanga murabafashije barageze kure cyane nabo bagaca baja mu barabara nako tuze gufasha nk'abajya abandi tugira aho bageze tuve mu miryango kandi bare barayivumiriyemo maragire ubukene bafise mwana mushaka kuzobikemura gute nakoze jewe nibaza yuko ego hari abakenye cyane ugati abafite mikoro make gusumba nabajya banditse kuvuga ngo ntufise ngo bafise ngo amikoro menshi arengeye ya mugabe icyo nakundiye bajya bo barubahuka baraja kurondera mu buzima bwo kuba ukarondera ko none utarondera none ufite umwana ufite kandi ntiwadanze ibintu birenze so usanga bifitiye indimu
zitanu mugabo ugasanga uradusitengaho onye aba ijana ndaritahana ngira ico ngaburiye umwana kuvuga jewe ndakunda urya avuga ati reka mve ngaha nego afise bike mugabo reka nje kurondera kumbuye ndaronka n'ibindi uretse yuko ntibafise amikoro arengeye kuja muri vya bibanza nabo ntibibaryohere rero muvuze ngo urumva ngo urya ngo ari hariya jewe ndafise aho ntegereza gutangurirako nivyo biri muri defi ariko nimba ntanguri kuraba nkabona aho twigeje ko twese tuzokorana hano aho bigejeje n'abo bandi bakenyezi bazokura abo bandi aho bari bakorane igihugu gitera imbere. Ego murakoze cyane kumbure abatwikanye bumvise vyinshi mu migambi yanyu ishizofasha kuri mwebwe ku miryango ndetse no kwiterambere ry'igihugu no mu gushika kumbona kazoza. Mu gusozera turifuza ko mubwira ko badukurikirana ingene bashobora kubatora. Murakoze cyane nagomba gusaba abarundi bose abakunzi ba Bishop TV ko mwoja kunshigikira mu gutora nimero 19 mwogenda ku rubuga rwa Instagram mukaja kuri konti ya Miss Burundi muri bio yabo hariyo yo gutora hama nibaza ko hariyo yo gutora hariyo na video yerekana ingene batora hama mutore nimero 19 mushigikira ndakoze cyane. Je nanje ndashaka guhamagarira abarundi bose bahora bafise ujya mutima babonye umwana uri mw'ibarabara bumva hari ikintu gikoze ku mutima uzamuga ukaba udafite uburyo bwo kugira icyo wokoze ngo kumva ko umutima yawe wari ubishoboye hari ikintu wari guterera donc umurundi wese ko yoshigikira nzobushigikiye je mu bisanzwe uzobushigikiye mu iterambere ry'igihugu cacu uzobushigikiye bajya abana bari mw'ibarabara badafise ingene bo bigenza kugira bave muri irya barabara uko woshigikira rero abo bana ukaja kuntora toujours ni muri via ya Miss Burundi n'adata Instagram n'adata ko biroroshe cyane ufite telefone ya Android ya konti ya Instagram hama ukayipinge wandike Miss Burundi officiel cyangwa kwereka acaza konti ya Miss Burundi hama muri bio urabona ko hariho link ushobora ukitse ko acakuzanira formulaire iriko abakandidati bose amajewe ni numero 1 tukika kuri numero 1 hama kacumanuka munsi hari ahantu handitse submit cyangwa envoyer niho uzoba urungitse vote yanyu hama twese ushoboye gutora numero 1 uzoba ushigikiye bajya bana mw'ibarabara uzoba ushigikiye iterambere ry'igihugu cacu twese hamwe en general murakoze cyane barundi kazi bakunzi ba Bishop TV tuminga imbere yanyu kugira tubasabe mudutore mushigikira imigambi yacu ko nimwashigikira imigambi yacu muri imigambi yacu harimo abakenyezi bakeneye gufashwa harimo abana bakeneye gufashwa turakeneye kandi ibihugu bitera imbere ko ninatera imbere forcément cyangwa mugatera imbere namwe muzoteza imbere igihugu kigatera imbere nuko ndashaka kubasaba intore mufashe kubandanya mu mpara amahirwe mugende kuri konti ya Instagram mwandike Miss Burundi hari muca muja muri bio nk'uko babivuze bagenzi banje hama ndi nimero 15 mu mpara amahirwe dutezanye imbere murakoze. Ego ndabashimire muri rusange kubona bitavye kino kiganiro tukianga tuyage kubijanye n'imigambi yanyu twari kumwe na nimero 19 nimero 1 ndetse na nimero 15 bari mu higanwa rya Miss Burundi kumbure mwumvise byinshi mu byerekeye imigambi yanyu mwumvise ko hambavu y'iterambere ryabo hazoba n'iterambere ku gihugu ndetse no kugwaruka muri rusange turabashimiye rero ku munsi uko mushobora kubatora mugende mu batore kugira ngo ashobore kubandanya iri higano ndetse bazona ritahukane muri final ndayutsa ko twari mu kiganiro shika ku ndoto kibafasha kumenya byinshi bitandukanye mu bijanye n'iterambere dufatiye kubamaze gutera imbere abahinga mu vy'iterambere ndetse n'abandi bako bafise imigambi ishobora guteza imbere bo ndetse n'igihugu ndayutsa ko mushira hamwe Bishop TV ikukiramo ryo Bishop Company
dufise n'andi ma service ya photography, videography mu manza zitandukanye, ndetse no mu gufasha mu kumenyekanisha ibikorwa byo gwaruka na cyane cyane tubasanze aho bari kubararangurira imirimo yanyu. Ndabashimire cyane, ndayifuza gutera imbere muvyo muri ko murakora kugira ngo mwiteze imbere, je ndiko ndakora ntera imbere, utera imbere, duteze imbere imiryango n'igihugu. Murakoze cyane.